navuga ndacabandanya nico gituma aho nshaka kugera namaze gushiramo ikirenge gato gaca mwinjira. Hari abantu baca bibaza why kuva muri Kuza Muzik ukaja muri ukagira studio yawe ngo niki wowe waranenze aho urasanzwe ukorera gushika no munsi. Bon Kuza Muzik mvuye yarareze ndakura. Ivyo bintu vyama bivuga abantu benshi abavyeyi urumva umaze kubona ikigo kiba kirimo abantu babandi ba Madame Ivete the respect kuri yandi cyane gose bafite imiryango basabana ukuvuga nanje ndi mu bana bavyaye bararira mu buryo bwo kunyanyuka. Hari ico wishimira kuri the big kuri abo bantu bose y'abatimwe Kuza Muzik cyane gose kuko novuga yuko nka 80% 85 imiziki yaho niyo yankuye aho narindi nyegereza aho nshaka gushika. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Tukumwe na Joel. Takura mukije big producer. New generation. Bangana bishasha. Bize neza. Sawa. Nize fresh. Ego ya masi. Oya. Ubu nusanzwe yambera muri baca bibaza ngo nibihe. Ubu kubera izuba mugabo kubera benshi babizi ibintu bisigaye bihari bamba amarori yacibaza yuko naca yemera fresh. Mwaka 2023 wagenze gute kuri twinjira no mwaka 2024? 2023 no kuri yari top sana. Ego byagenze neza twari bipanze. Ni Joel twabonye mu bikorwa byinshi narabonye Risa ni ikiraca kuri social media indirimbo nyinshi yakoze uno munsi wa 2024 kwaba guguruje studio kiwawe ariko kitwa Citizen Sound meze gute munsi byerekana ko nateye imbere hano ashaka kugera kandi ko ndaje bara nahandi yifuza cyane kurusha navuga ndacabandanya nico gituma aho nshaka kugera namaze gushiramo ikirenge gato gaca mwinjira. Hari abantu baca bibaza why kuva muri Kuza Muzik ukaja muri ukagira studio yawe ngo niki wowe waranenze aho urasanzwe ukorera gushika no munsi. Bon Kuza Muzik mvuye yarareze ndakura. Ivyo bintu vyama bivuga abantu benshi abavyeyi urumva umaze kubona ikigo kiba kirimo abantu babandi ba Madame Ivete the respect kuri yandi cyane gose bafite imiryango basabana ukuvuga nanje ndi mu bana bavyaye bararira mu buryo bwo kunyanyuka. Hari ico wishimira kuri the big kuri abo bantu bose y'abatimwe Kuza Muzik cyane gose kuko novuga yuko nka 80% 85 imiziki yaho niyo yankuye aho narindi nyegereza aho nshaka gushika. Ego so uno munsi ufise igikorwa ciza cyane waje gukora muri ni Sunday ni kugaburira abana bo muri YBSB abana b'imfuvyi abana banaho nikora niki cyatse mubwira umutima w'urukundo uravuga ati ndifuza one day ntwabigize uno munsi ni mazi igihe kiri bipanze nziza dusangire ivyo gufungura ndi kumwe nabo bana. Bon ikintu cyambere cyanteye kubigira na muri jewe naricaye kwanza ndibaza ndavuga ati jewe ibintu nkora ndabikorera abatuzi usanga umuntu afise adresse iki turamuzi ni naka mugabo ndibaza ati kubera iki ntozana umugambi wo kwiyumvira bariya nabo twitaho mu barabara kuko nabo nyene n'abana nk'abandi kandi barashe ubwenge kandi washize mu ishure bariga akavamo ikintu gikomeye. Harimo aba producer aba videographer bameze neza aba pianiste kujya bikora harimo abaririmbyi ngaha anye benshi cyane n'abakora imize muzogumva usasi bose bazoheza benshi muri bo. Ushobora gusanga ku ishuri usanga mwigana nk'abana shika nka 50 cyangwa 60 bakavamwe abigisha aba ministre usanga ari ibintu Imana igenda bigira biba bitandukanye. Ego arico ubyashika ngani baza kari ubwa mbere uriko rakarabisha abana niki wumvise kikugwa ku mutima waragiriye bakura afise abavyeyi sinzi ko ari bose ariko kuraba niki cagukoze ku mutima uriko rakabisha abana. Bon ikintu cyambere cankoze ku mutima n'ukuri ntabana baryohewe n'abana baboneka nko kumengo nta kibazo bafise nasanze bariko baratamba baryohewe kandi ari amasaha yo gufungura nta nzara berekana bararezwe numvise baravuga n'igifaransa kuri byantangaje. So Jenny baze ko umutima wagize uno munsi n'abandi babonereho hari benshi bavuga ati ngo gufasha ngo ushatse gufasha nkuzana amakamera canke ibindi bintu ariko nukwerekana ko
umwe muri abo na bagenzi bawe tubakangukire kugira ngo uyu mugambi iki gikorwa kizotere kibandanya misi yose igihe cyose. So ndagushimire Joel. Ego murakoze cyane. Asante sana msana.